Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 10 Nyandagaro 2024. Tukaba tugiye kugaruka ku makuru atomoye kandi yatohojwe neza mu ngingo nyinshi tuba tubagezaho izirabana n'umutekano hagati y'akazina muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano. Hari amakuru menshi biba byatangajwe ku mbuga ngurukanabumenyi hamwe n'ibimenyesha amakuru tangazwa n'abategetsi hamwe n'ibikorwa nabo, ingingo n'amatangazo bagenewe abenegihugu hamwe n'ayandi menshi tuba twabateguriye. Tugiye kugaruka ku rupfu rwa General Verema. Uwo na wundi ni General de Police Godefroid Bizimana yapfuye ku itariki ya 13 kwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo 2024. Ariko vyinshi kuri ubwo rupfu byabandanije binyegezwa, ndetse ukuri kuja habona abantu benshi bakaba barabandanije bavuga ko yoba yarishwe n'isumu yoba yarahawe. Gusa ivyo bikaba vyaraje binakurikirwa kandi n'amajambo ya Bob Rugurika yavuze ko abategetsi bariko bahanahana amasomo kugira ngo buri umwe wese avaneho uyundi. General Godefroid Bizimana yarasandavye kuri uyo munsi, bivuga ko yishwe n'indwara. Yarabaye icegera c'umukuru w'igipolisi c'u Burundi, umwe mu bafashe amabanga umukuru w'igihugu. Yarabaye kandi uwujejwe imidari y'iteka y'igihugu mu nyuma asubirizwa kuri Niyongabo nyuma y'urupfu rwiwe. Yarabaye kandi umukuru w'inama nshingantwaro ya Méthode de la fonction publique. Godefroid Bizimana batazira Verema yavutse ku wa 10 mu 1968 ahitwa Nyagaseka muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Yari umwe mu bajenerali bimbo ubutegetsi bwa President Nkurunziza n'ubwa President Ndayishimiye bwatinya, kuko no muri 2015 General Godefroid Bizimana na bagenzi be bashizeho commandement parallele mu gipolisi mu ntumbero yo kurwanya bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Sentare ya Afrika yose ruko akaba yarerutse kwemeza ko ico kiringo cahonyoye amategeko y'u Burundi hamwe n'aya EAC. Wenyene ubwiwe General Godefroid Bizimana yarahagarariye ibikorwa vyo kuboreza igufa bafashwe mu myiyerekano, aho harimwo abaciwe intoke arorera muri BCR. Ivyo vyatumye afatirwa ibihano n'ubumwe bwa Buraya muri Gitugutu 2015 be na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Munyonyo 2015. Nyuma y'umuzo wa President Ndayishimiye ku butegetsi, ivyo bihano vyaravuzwe muri 2021. Amerika niyo yabifuse, ndetse no muri 2022 umwe bwa Buraya nabwo burabifuta. Ivyo bihano vyari vyaranatumye hatemererwa kuja mu bapolisi bawo ni muri Mali 2017. General Godefroid Bizimana akaba yarajanye ishusho ry'uwitanze mu buto bw'ihukanira demokarasi mu Burundi, be niryo wafashije itsimbatara y'intwari ya Dogora Duhure ageze mu mabanga hambaye y'igihugu. Iyo umuntu asandavye imanza z'abantu ziba ziheze, ngo Burundi agiye kwa Rurema ngaho twese tuzorenguka, niko ico gihe bavuze. Gusa mu rupfu rwiwe havuzwemwo isumo ndetse n'ishano. Muri urwo rupfu rwa Lieutenant General Bizimana, umwe mu bayobozi bari bakomeye muri leta ya Gitega. Nkuko amakuru rero ico gihe yabivuga mu kwezi kwa gatatu, Lieutenant General Godefroid Bizimana ngo yari amaze igihe kirekire agwaye, ariko umusego bivuga ko yari yararemvye cane. Ariko abatohoza amakuru bakavuga ko bivanye n'inyinyurana ryari riko riravugwa cane mu bategetsi bakomeye, benshi bemeza ko yoba yarariye isumu yahawe. Aya makuru avuga ko abaganga bavuye Lieutenant General Godefroid Bizimana ko batigeze bamenya indwara arwaye, ko ahubwo bari ko barayita amayabera. Bavuga rero ayo makuru bakaba barabashingira no ku bindi bihangange vyarigiye vyitwa n'uburozi harimwo n'umuhisi Petero Nkurunziza. Bavuga ibwo kandi bakaba bashimikira no ku makuru yagiye yaratangazwa. Akarorero ni konte yo kuri X yahoze yitwa Twitter yitwa Liberation Now, aho kuri iyo tariki y'urupfu rwa Godefroid Bizimana bagize bati: Barundi kazi, urupfu rwa General Verema alias Godefroid Bizimana azira isumu twari twarubamenyesheje kuva itariki ya 11 kwezi kwa 12 2023, ariko bagumye barunyegeza kuko hari mu gihe nyene icubahiro Bob Rugurika yari yashize ahabona ko Sogo canke President Nkurunziza nawe yishwe hawe isumu. Nguko uko vyagenze. Iyo Liberation Now rero iyo konte ya Twitter bakaba barashizeho
ivyanditswe n'ikinyamakuru ikiriho ndetse banashiraho ivyavuzwe n'iyo konte mu mwaka uheze aho bavuze bati hanahana ry'isumu riragisibije hagati y'abakebana muri ka karwi k'abicanyi ka CNDD-FDD. General Godefroid Bizimana niwe yararamukiwe yapfuye inda ivyimvye inyuma y'igihe kirekire c'imisonga idahera bawundi ati bazimaranira ngeka ntiyabeshi uwo batacana ukwaka bava hamwe. Niko rero iyo Liberation nawe yoba yarashikirije kuri tweet boba barakoze mu mwaka uheze, ariko ico gihe bakaba barashizeho n'isanamu ya Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika bavuga ko muri urwo rupfu rwa General Godefroid Bizimana hoba harimwo ukuboko kw'ibihangange vyoba vyarahawe isumu. Bakaba baranditse bagira bati tellement de rivières de sang et de larmes ont coulé, tellement de monde sans corps de horreur et crépuscule, tellement de cris de souffrance partout, tellement de cris hommes castrés et femmes violées de cet enfer solitaire. Grisons pas entacher les soies de sang. Bakaba barabandanyije bagira bati de sources dignes à notre disposition indiquent que le général Godefroid Bizimana, longtemps souffrant, aura bel et bien été empoisonné par un de ses collègues courtisans de Cibitoke, à savoir le surnom d'Akugarika. Ventre ballonné, il a été transporté samedi à l'hôpital Kira. Urumviriza ko rero ivyo iyo konte ya Twitter canke Liberation nabo bagiye barashikiriza ko bavuzemo Gervais Ndirakobuca ndetse banatangaza ko inda ya Godefroid Bizimana yari yaravyimbye mu gihe imbere y'urupfu rwiwe, rukaba rwaravuzwe rero mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya 13. Abantu benshi rero bakaba barashimika kuri ibi vyashikirijwe nabo ngabo baravuga ati nta nkeka ko yoba azize uburozi canke isumu canke ishano uko bovyita kose. Bikaba rero vyaravuzwe cane kuri urwo rupfu rwiwe aho abategetsi bavuze ko ari indwara imwishe. Mu gihe urwo rupfu rwanatangajwe n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye yabicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter canke X. Yandi makuru reka dushimikire ko biriko biravugwa mu butungane, abanyoro bariko baratabarizwa kuko bararembejwe n'inzara mu mabohero menshi y'u Burundi. Bwashizwe ahabona na Focode ya Pacifique nini hazwe, bakaba banditse bagira bati hari ubutumwa bwinshi turiko turaronka aho abanyororo batubwira ko bamaze igihe batoronka ifu yo gucumba ubugari. Ku batazi uko abanyororo babayeho mu mabohero y'u Burundi, ku munsi babwiye igikombe c'ifu, igikombe c'ibiharage bitetse mu mazi, uko niko bandikiwe imfungurwa zabo muri musi. Ako gafu baraheza bakagashira hamwe ari benshi maze bagacumba ubugari, abifise buke buke barasubira bagateka vya biharage mu tuvuta bakongera mu tuboga, abatifise rero bakaba bafunga ibirage uko nyone babironka. Ubu rero haraciye iminsi atafi iboneka mu mabohero amwamwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Hari amakuru atumenyesha ko abanyororo batari bake batanguye no kurwara indwara zo gukama amaraso no gucika intege, baratabaza leta ngo ibagarukire. Akarenganyo kari mu Barundi gatuma haboneka ibitigiri vy'umurengera mu mabohero. Ingorane y'amabohero y'u Burundi rero ikaba ihagaze ahanini ku butungane budakora neza. Amabohero arimwo ibitigiri vy'umurengera kandi igice kinini c'abafunzwe n'abantu usanga bataracibwa imanza. Gufunga abantu rero biranyaruka ariko ko batunganiriza bikanka, n'amabohero ngo yuzuye inzirakarengane, bamwe ugasanga baramaze imyaka bataburanye. Hariyo kandi indiri z'abanywanyi ba CNL, abanywanyi ba MSD n'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, bo bose bakaba bafunzwe bazira ivyiyumviro vyabo gusa. Amabohero rero akaba arimwo n'abandi batari bake bahejeje umunyororo ntibararekurwa, barikurekurwa rero bakwije ica kane c'umunyororo ariko bagomezwayo, n'abandi benshi rero bafunzwe ku karenganyo. Abo bose ngo batunganirijwe amafaranga leta ikoresha mu kugaburira abanyororo yogabanuka cane. Aka kamo rero ngo karateye umushikiranganji Domire Banyankimbona ajejwe amabohero ngo natabara abanyororo bagire bicwe n'inzara. Ganirije mu makuru avugwa mu gisata c'ubutungane, General Gerard Nibigira akorera radio televiziyo Isanganiro mu ntara ya Gitega ngazorenguka mu biro vy'umushikirizamanza makuru kukira sentare nkuru isubiramwo ya Gitega kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 9 Myandagaro. Imvo n'amatohoza
uko biboneka mu mutahe umuhamagaza kwa 30 ruheshi niho Gerard Nibigira yari ku gituro c'igitoro muri Sanza aho bita kwa Philippe, aho ngo hariko haratangwa igitoro mu kajagari ndetse n'abantu bariko barakubagurwa n'igipolisi, niho komiseri arongoye igipolisi muri komine Gitega yamwaka telefone ziwe aramukubagura yongera amufunga ikiringo c'amasaha arenga 3 bagiriza ko yafashe amasanamu. Ubu naho rero yoba agiye gusubizwa mu butungane. Nako kandi muri meri ya Bujumbura bamwe mu badandaza amata muri zone Bwiza bavuga ko bamaze iminsi badakora neza bivuye ku bukene bwayo, hari n'abemeza ko haheze ukwezi kurenga tanguye kubura ivyo bidogera ko bituma bahombera. Ico kibazo rero bakaba bagisangiye n'abahora bayazanirwa ku makinga. Umwe muri abo badandaza rero akaba yabwira radio televiziyo Isanganiro ko batanguye baronka amata make gushika naho bayabura. Akagira ati "Ico twiriwe tudakoze uno munsi ntituriko turakora, bisaba ko duca Ugara ubwa mbere naronka amaritiro 120 ndamanuka nja ku maritiro 60 mu nyuma ndaja kuri 40 bwa nyuma rero naronse amaritiro 10 ubu rero nta nimwe naronse." Abo badandaza rero bakamenyesha ko hamwe babwirwa ko biva ku ibura ry'igitoro, handi rero naho ngo niyo bayakura inka ntizikamwa menshi kubera ari muci, nabihereza amata rero bakabashikiriza ko ubwo bukene bwayo bubakora ko. Hari abavuga ko rero byatumye n'abadandazwa mu macupa hinguye aduga ibiciro ku bwabo, nk'ayagurwa 2,500 bagurwa 3,500, bakaba basaba ko hogira igikozwe kugira ngo amata aboneke. Mu Rumonge rero n'ubundi kubirabana n'ibifungurwa nuko igiciro c'inyama mu isoko nkuru ya Rumonge caradugijwe ko amafaranga 2,000. Bamwe rero mu basumira muri iryo soko bakavuga ko kuva ibagiro rya kijambere ryo mu Rumonge ritangiye gukora muri Mukakaro, kilo c'inyama y'igufa cavuye ku 13,000 kija ku 15,000, ng'ikilo c'umusoso naco kikagurwa 17,000 cahora kiri ku 15,000. Abayangayanga rero bakaba basigura ko ari uruhande y'amafaranga batanga kuri iryo bagiro hiyongera ko ayo kuzishikana mu isoko. Yangayanga rero bakemeza ko batanga 30,000 vyo kubagisha ko inka, intama canke impene, nazo rero bakariha 8,000. Inama ya komine Rumonge rero ikabona ko atamvo n'imwe yosigura iduzwa ry'igiciro. Mu nama ridasanzwe y'inama kuri uyu wa gatatu Musitanteri yasiguye ko gushinga ayo mafaranga yo kubagisha babiharuriye hamwe nabo. Biseminari akavuga ko bashinze yari musi yayo bahora batanga babagirishije kuwigenga. Ikindi kibazo rero ngo cerekeye kunguruza izo nyama, kuko Kabiyangayanga bashikiriza ko bibagora kuzivana kw'ibagira bazijana aho zicururizwa n'abaguzi, nabo bakidoga ko zitakingirwa umucafu kubera akenshi zipakirwa ku makinga canke pikipiki. Kubw'ivyo rero ngo hashinzwe ko komine Rumonge igura utumodokari 3 dufise ahubwo hashobora gupakira kamwe itoni y'inyama. Intumbero rero akaba ari kugira bazoshobora kuzishikana ku buryo bwihuta kandi bukingiwe mu mazone atandukanye y'iyo komine. Naha rero duhereje aya makuru mbasabe kugira ngo nimuze gucikwa n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Turaza kubana mu makuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tuza kubashikiriza. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, bibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Imana ibahezagire.